Chini bakunzi ba Radio Black FM reka nongere kubaha ikaze nongere kubaha kari muri radio yacu ya Black FM ikiganiro good morning cyaganiro mukunda cyane cyaganiro kibitayo nawe mukacitaho muri no mwanya rero murezi ko tugize mwanya mwiza wa WhatsApp today rero no musimbega muri WhatsApp today tuza kuganira ibiki tuza kuvuga kubiki no musi muri WhatsApp today tuza kuvuga kuvyerekeye no vuga gute kugira ni cyizere cyo kubwirana amabanga yose hagati y'abashakanye yabubakanye ego cyane bavuga ngo n'udafise inka arabona aho zitaha achaza kuvugira trésor ariko batwumviza ushaka kuvuga ngo trésor ariko ngo avuga ibyazi mugabo urabibona ndabibona n'udafise inka arabona aho zitaha urakoze kunshira umugani no kubinyibutsa ariko baje ntabwo byari binane ngombwa ngo uze kubinyibutsa gusa nizera yuko ariko bimeze ariko rero arumera tugiriye ko ni vyiza cyangwa se kubivuga ko kugiranira icyizere hagati y'abubakanye mbega ni nawe cyangwa undi akubaza cyane nubwo avuga ngo n'ubutabona inka arabona aho zitaha mugabo rero n'imyenge y'inzu imenywa na nyirayo kandi n'amabanga y'inzu amenywa n'inzugi cyangwa ko ndanabaza kino kibazo aruza kunyishura cyangwa se n'abandi ni kihe gihe ca nyaco cyo abubakanye bakwiye kubwirana amabanga ni nikihe gihe atari ca nyacyo abubakanye badakwiye kubwirana amabanga bavyageze déjà trésor ngaho nyine tumaze kuvuga abubakanye ni kuvuga iyo abantu bubakanye mwavuye déjà mes fiançailles sivyo iyo mwubakanye rero ntiwamukiri babiri mwabaye umuntu ni kuvuga jede yita nka projet sivyo ni projet muzindi sivyo indefiniho ego idahera idapiheze c'est-à-dire iyo projet utegerezwa kugira byose kugishoye ko hayisisa iyo projet mwatanguye ni kuvuga rero utanguye projet nta muntu numwe atangura projet yifuza kuko haba mwesheke mugabo utangura projet wifuza yuko ugira umusaruro mwiza ni kuvuga mukavyara abana mukabarera mukabaha education muri hamwe ivyo rero ntuzobikora n'umuntu mutayaga n'umuntu atakuzi koko kuko rero abantu baza kubakana inyuma y'imyaka 3 ugasanga niho udekuvuye uwo mwubakanye kumbe ni wewe ibi bimeze gutya rero jewe iyo ndiko ndavuga cyane ndiko ndabwira aba jeune marié cyangwa abantu batarubaka ndagira ni icambere na mbere gihari nuko wo kubakana n'umuntu uri sûr yuko ushobora kugira confiance nuko wo kubakana n'umuntu uzi yuko ushobora kwiyugurura ko ni kuvuga ntubakane n'ikibi gisoda ariko ubakane n'umugenzi wawe ni kuvuga umugenzi wawe umubwira twose umubwira utujuju umubwira tuzima umubwira amaprojet ukamubwira byose yo n'umugenzi intime wawe ndagurushika ku mutima n'inkora mutima bakunda bitwa abakadasohoka inshuti yakadasohoka rero uwo muntu azoca kwera umufasha cyangwa umushinga ntahe ahama akubere n'umugenzi niho biba byoroshe rero novuga ati wowe umubwira ati moment nzize kugira ushobore kugurukira uwo mwubakanye ukabamubwira byose utangura kubimubwira buryo uvuze ati ndavyemeye mu mahirwe no mu marushwa ugwaye canke ukomeye nzogukunda ndagusonere mu buzima bwawe ya ndimbo yanuzeye ego cyane donc iyo uje kubisezerana ni kuvuga ujye mu mwanya nyene mamubaye umuntu umwe cyane meme avant ubukwiye kumubwira ati je burya rero ndakunda iki ndafise na defo mfise niyi urumva ko kuzoyihanganira hama ndakunda gusesagura none arumera nk'akarorero urashobora kubwira umuntu ati jewe ndakunda abakobwa sivyo nko par exemple umugabo agacabwira umukobwa hakiri kare ndakunda kuganira n'abakobwa cyane ati nkunda kuganira n'abakobwa cyane ibintu uzovyihanganira ariko rero asuketyo ngaho nyene mbere yo kuza kuheza kuyisha ico kibazo mbega ivyo bintu abimubwira ico gihe bahejeje gusezerana ivyo bintu byose cyangwa bimubwira ava bakiri muri fiançailles imbere mukiri muri fiançailles kuko wumve yuko muza gusezerana wavyemeye amadefo yose wayemeye uvuga ati bino bintu nzobiresista byose ngerageze kuvyihanganira hama nzofukama ndamusengere ni kuvuga kubera umaze kumenya defo z'umuntu umenya n'ico usengera umenya ahagwaye umenya aho umuvura kuko utazi aho mugenzi wawe agwaye utazi faiblesse ziwe utazi ibibazo vyiwe nibimuremereye ndongene umuruhura rero novuga ati ivyo bintu bivugana bakiri muri fiançailles hagiye bakireshana hariyo ingeso unye bafise hari ukuntu umuntu akwihishako akaza kuzura inzara mushitse mu
mu rugo nyambara umugabo ugatangwa kubona mu itabi wanywe narayinywa n'abagenzi bakamubikira ibanga niki wowe nawe ugaca usanga uri allergique kuri iryo tabanywa yego mugabo wari ubizi biri hakiri kare kumubwira ati umvirize je nanje sinkunda itabi ukaraba by'ukuri yuko uwo mureka canke se mubandanzanya nawe yuko ico kigeragezo wocihanganira cyangwa kitokunda yuko mubana ni handi rero usanga mu divorce no munsi ari umezi abiri ngo divorce umezi atatu ngo divorce agunduye ibintu atari yamenye mbere hari ivyo bintu biri mu bintu atoshobora gusporta ari ikibazo anmera cyangwa kuza kugira birakunda gushika ugasanga maybe kububakanye hariho ibintu kanaka ubona utokwihanganira swat ugasanga umupapa cyangwa se umugabo n'umuntu mwiza alright ugasanga uwo muntu n'umuntu mwiza mbese ashaka n'iterambere ry'abana biwe urugo rwirutera imbere mugabo umudamu wiwe amubereye ikigeragezo sivyo namumenye ikigeragezo hubwo yotuma abana na satani sivyo muri ico gihe uwo mudamu umuhishije ibintu ukora cyangwa se ibindi bintu kanaka uwo mudamu akaca ashavura ahubwo kurusha ho mbega ico gihe ni vyiza kuri ivyo bintu wakoze ni kosa cyangwa si kosa wakoze reba trezo mu bisanzwe y'abantu mwubakanye sivyo jewe naje tugomba twubakane nakugirira ishizere ndakubwira ivyanje vyose nawe urambwiye ibyawe byose jewe mba ndi sense kumenya yuko umbwiye ibyawe byose kandi arukuri ni kuvuga turashite mu rugo wari wa mukobwa wari wa mugore oya dusotse muri restaurant ujya akantu ka 2000 gusa udashaka kugusesagura hama ushitse mu rugo tangwe kujya nkisiha ni kuvuga nkishira hamwe utangwe kugurisha television ama parcel utangwe kurondera impapuro utangwe kugurisha uwo mugabo mu gihe azoguhisha ntazoba kwasi azobagerageje kuguproteja wewe kuko kubimenya kwawe bituma usesagura kubimenya kwawe bizobuza ryaterambere rya gwa rugo ni kuvuga uwo mugabo aho je noce namwanko haje ati umviriza ati wewe musengere mugabo uri kurabimuhisha kuko nico kigerageza nawe umuhisha ico kintu ukimuhishe kuko niyo faiblesse yiwe abonye ibintu ari byinshi amafaranga wabitse hajya no uyo munsi ntibajya abaye kurunda agasobanuye irigwe kuri film hari abagore yarasyo ni kuvuga hariyo couple nigeze kumva umugabo yasiga amahera yarasyo ayo mafaranga asize umugabo ni umugabo yasiga amafaranga yarasyo ayo mafaranga umugore niyo yagenda kurondera kuri studio agasobanura ni wowe umugore yiri gumunsi wose adatetse yagiye kuraba filme agasobanura yagiye kurondera ry'amaseri kuri bakamushira kuri flash hama gacagenda agacirwa akagura akagereka ku kandi nzara akagira kwakunda umugabo rero yavuze ati jewe ndabona yuko urugo sinasi umugore wanje ndabona yuko urugo rutazotera imbere ati bure ikintu ngire nkore n'igiki umugore sindusubira kumusigira amahera yarashe nzoza nagenda ngura stock ndabishira mu nzu maze zaratora ibiri mu nzu ateka umugabo ntako se yagize ntako sakoze mu gihe cyo gihe umudamu vyaramubabaje right ategerezwa gutitara kuko iyo uri mikosa kenshi ntubona intege nke zawe intege nke zacu ari gihe tuzibwirwa n'abari ku ruhande kandi ni vyiza iyo batubwiye intege nke zacu yuko tuvyumviriza tukavuga ati mbe ikintu ko kimaze kuvuga umwe ko kimaze kuvuga babiri ko kimaze kuvuga batatu ubwo nacewe nta ruhara ndabifisemo koko kuko bavuga ngo urukuru nigo nkuru iyo bivuze umuntu umwe ashobora kuba kwanga bivuze babiri shoka mugani bashobora kuba batanu bose bahuriza ku kintu kimwe rero ho ni hamucupa tukiyicarira ati mbega uwo twubakanye sindamuremereye mbega uwo twubakanye sindiko ndamubera ikigeragezo nanje mbega ivyo niyemeje kuri we n'ivyo ndiko ndakora mbega naramubwiye vyose kuko wobona bavuga ngo gito gitabwi wawe wobona muganira hakiri kare gusumba muza kuganira haheze imyaka 5 mwubakanye kuko ni muzohuza oya umwe acaja kuganirira abandi bagabo mu kabare uwundi mugore nawe agacaja muri bwa busutwa bw'abagore shushushushushu urugo rurasambuza kandi icyo barusambuza ikindi kintu cyo novuga rumera imbere yo kunza kubaza ikindi kibazo kiza kuza numva tuza gusa nkaho tuko turagira ku iherezo y'ivyo maybe twari kuganira usanga kenshi muri ico gihe abadamu benshi batamenya kino kintu uzo ugerageze nawe estimating cyangwa se kugereranya urabe mbega ujya muntu nagiye kuganirira bijya bintu byo mu rugo iwanje uri umugabo cyangwa se uri umugore mbega bajya abantu bagiye kugisha inama bajya abantu nahamagaye twashwanye n'uwo twubakanye eske iwabo n'intungane nabo iyo bashwanye barampamagara ndabizi neza sinabibayemo gusa ndavyumva kandi ndabizi niko bimeze ntabwo urugo
ngo kwizeranije na kwijana ngo rumarane imyaka 5 rutarigira rushwana basi ngo nakanu gatonya ngo ntazibana zidakomana amahembe ese kijya gihe bajya abantu mwe mwahamagaye muja kwiyandarika kwiteza ega muri ko bari kubajya abantu muko barababwira ntibava mu mutwe even when mubona bisa nkaho bavyibagiye ntibizigara bibava mu mutwe mbega bajya abantu nabo ibarakagumana kandi baguma bavuga ati bajya nubwo mubona bazi gihe batagira ndazi yaje baguma bajyana hajya mu nzu sivyo niko baguma bavuga mbega bobo bashwanye barabahamagara ico kintu cyo abantu bacibaza sinzi niba uzakugira icyo uza kwivuga ko ariko uza kwivuga ko nakwaje kino kibazo ariko uza gusanga aba papa benshi canke se abagabo benshi batizera abadamu babo mbese abadamu babo batabaha agaciro bakwiye basanga umugabo arakubwira ati mani ndi umugabo sivyo biza gukora nk'umuntu w'umugabo nta mpamvu ko umugore muhira nazanye rasyo ati birakwiye nta byanje ndamubwira kandi umudamu vy'ukuri ntameze nk'abadamu we ariko uragira iki ariko ratubwira uwo mudamu ni mwiza maybe ashoko yo namuha ideas about his project sivyo kuma project we kamuha nama ide akaba maybe botera imbere umugabo afata umugore nk'umugore nyene umuzezwa nzu umuntu w'umuhira mbega ico gihe hoho catumenya yuko ico gihe ivyo bintu bimeze gute iyo umugabo yifuza yuko abo umugabo ni kuvuga sindamwabuye ubwo voilà bivuze neza iyo umugabo yifuza yuko abo umugabo par force ni kuvuga akavuga ati umugore ari muhira ndamuzaniye rasyo nta rindi jambo afise ryo kuvuga cyane nta yindi ide cyangwa ivyiyumviro afise byo guterera uwo mugabo no muhanura cyane yuko genda kuzana abayaya nka batatu bazi banamutekera bakamumesurira bakamwoza mbere bakanamwambika sivyo kuko umugore ntaza kuramplasa umuyaya ntaza kuramplasa ugufasha akazi mu nzu ntaza kuramplasa novuga gute ndi kuvuga umugore n'umugore iyo ukenera kuba wenyine ntawe wari kuzana umugore ni kuvuga numufasha aza kugufasha hajya nyene biba bikenewe uravyumva ni kuvuga ni wawunda guhiciyumvira ati mushinga ntaye wanje je mbona twabigenze kuno wewe nawe uvyumva gute kuko abagore bugiye bafise umwanya ukwiye kwiyumvira gusumba abagabo rero ni vyiza yuko umugabo yo mutega ugutwi sivyo urazura abagabo benshi bigira ingare mu rugo ntibatera imbere kuko umugore ntabaryohewe abana ntibaryohewe namavuga niyo umugore aryohewe mu rugo urugo kwama ariko ruba ruryohewe cyane umushitsi ararugendera urugo ruba runezerewe umugabo ashobora kuba afise crise mu mutwe family yose iguma iryohewe n'abana ntibamenya yuko papa wabo ari muri crise nubwo bareka mama wabo aje muri crise abana bose no guhera kuwoma n'indi iri mu nda usa na se we wabafise ikibazo n'inda iri mu nda ikimenya yuko muhira hari ikibazo cyane gose rero probleme ihari ni yahe ni kuvuga abagore iyo abagabo barushe uramenye ingene uza kumuruhura uramenye ingene uza kuganira nawe ukamubwira ati mushinga nawe wanje wahuye n'ikibazo cyawe ku kazi mpore ariko akubwira ibibazo ati mpore ukagerageza kumuha amayideni kugira ashobore kuruhuka abagore iyo krize yadufashe ni kuvuga na Yesu wenyine yakoroka kugira ashobora kubwira ati tuza mwana wanje ngaha ati tuza rero nibaze yuko abagabo badaha agaciro cyangwa ikibanza abagore babo baba bakwiriye mu rugo baba byihenze ko cyane kuko urugo ni babiri baba babaye umwe kugira ashobore gufashanya iyo projet yabo yo kubaka urugo yo kurera abana kuko novuga gute iyo umugabo ariko araruhisha umugore aba ariko aruhisha n'abana yavyaye kuko uwo mugore ni watanga education umwanya munini aba mama nibo bagumana n'abana gusumba umwanya abapapa bagumana n'abana rero novuga ati abagabo nyimba mwiyumvira kuri kazoza k'abana bana ni muha amahoro abagore bana ni mu bensene mu gihe ubona yuko umugore yiyumvira gushika kuri bari muri abana bagore babiri tuje kuvuga ego hari abagore babiri tuje kuvuga rero mu gihe ari umugore afite ivyiyumviro bigira kure cyangwa yifuza nawe kugira icakoze mu rugo muhamagare mubwire nubwo udahagarara kuri byinshi yavuze mugabo biraza kuguha ide biraza kuguha icyumviro cyagutse gusumba bavuga ngo umutwe umwe ntiwigira inama nico gituma Imana yabonye yuko Adamu atobari wenyene maze muhereza Eva wewe rero uri iki kugira uvuge ngo jewe ndi umugabo ngo ndikwiye uyu nakenewe cyane iyo wikwiza ariko umuntu umusiribateri hamukarondera abo bakozi bagufasha bamwe bakakoza kubirenga abandi bakagusokoza abandi bakakoza ibyo ndavyemeye mugabo ntuzana umwana w'abandi kumugira umutima ntuzana umwana w'abandi kumugira igikoresho cyo igikoropesho mu nzu ntuzana umwana n'abakozi bo mu nzu turabuba n'abakozi bo mu nzu uramubaza ati mbega wona umunyu murafashanya umunyu ni wahera urambarira
woje kurondera amafaranga amazi nawe akagucungira abana ni wabone yuko amazi adahari urambwira ni wabone iki gicabuze uramba donc muguma muri atari uko ibintu bishobora kugenda neza muguma muri mu kiyago nuwo ukoresha mu nuwo muri ko mwubakanye nteswo mubakanye mufatikanije ku rugendo projimye uwo mwubaka umukozi ukoresha mu nzu uramukonsulta igitunguru kirahari mbega umunyu nturahera amavuta bimeze gute urumva uwo nukoresha ico gihe uri kumusaba ide hameze bimeze gute ubona twokora iki kugira ngo ibintu ubona umunyu wa desa wo kwira amavuta tuguze ibona yo marikeki ni wabikora ivyo bintu ni wateka sivyo tuguze amavuta kabido ugereranije n'ukuntu duteka ubona vyo twoyakoresha igihe kingana gute sivyo niba ushobora gusaba ide umukozi yuko ibintu vyogenda kugira maybe ukwezi guhere uwo mwubakanye nawe umufata nk'igiki ni igiki kuri wewe wa mugabo uri kuratwumviriza rero ndabona WhatsApp today tugiye tuyirangize ariko nagere mbire abashinga ntaye bose n'ukuri umukenzi wawe azoba icumugizi ni wamugira umwamikazi ni wamugira umwamikazi azomubera umwami azogufata nk'umwami ni wamugira igikoropesho naho wumva ivyo bizazokorera ntuzobugihema uzorara mu kabari rero vyiza novuga yuko urugo ni babiri fashanya iyo projet yanyu kujya uhora concept abo mukorana cyangwa bukoresha kugira ibintu bishobora kugenda neza n'uwo mwubakanye utegereza kumukonsulta mukabivugana neza mukabihuriza kugira mushobore gufatanya urugendo rwo kubaka kugira rugume na divorce zizoca zigabanuka na cyane gose rero ni kuri Radio Black FM kiganiro good morning mu kanya gatinya gusa turaje kugira dushoboye kubaha intahe zanyo nimero ya telefone 65 amajana 69 amajana 69